Nikaze cyane ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi, nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye hose. Uyu munsi ngomba tuvugane kuri ya nkuru nyine irabandanya kuko ubushize narababwiye ko inkuru ari ndende cyane. Turacyari nyine kuri ya baruwa nandikirwa n'umukunzi ansaba yuko mwogira icyo mumuterereye cyane ubufasha cyane ibyumviro byanyu. Hanyuma arabashimiye cyane ku byumviro mumaze kumuterera, birimo bigenda bimufasha bituma bimwagura mu mutwe amenya uko ashobora kubigenza. Ino nkuru irabandanya kuko nababwiye ko ari ibaruwa ndende cyane. Narabandanya kubabwira iyi nkuru ngoma ndabibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kuri channel ya Dancho Official kugira ngo inkuru zose tuzokwama dushiraho muzironke atakigoranye. Uyu munsi rero ngomba tubandanye ku nkuru iheruka yahereye ahantu havuga ngo umugabo yafashe ingingo ya nyuma avuga neza yuko adashobora kubana n'umugore wiwe bitewe n'uko ab'iwabo bahagaze ku mari, bahagarariye ko ashobora gutanga imari. Inkuru igira kabiri yatweretse neza ko n'umuryango w'umugabo warahagaze muri ibyo bintu kugira ngo barabe yuko bogira icyo bafashije kugira ngo barabe ko umuhungu yohava yemera kubana n'uyu mukobwa. Ariko twabonye ko byabaye gusa n'ubundi umuhungu ntabwo yigeze yemera kubana n'uyu mukobwa, ahubwo we yagumiye kuri rya jambo nyine ryo kuvuga ngo nataha iwabo hanyuma baheze bamuronderere uwundi mugabo azoshobora gutanga iyo mari kugira ngo bagirene babane izo dolari 2,000 kuko nibyo basaba iwabo n'umukobwa. Uyu munsi rero tugiye ku nkuru igira gatatu kuko inkuru nababwiye neza ko ibandanya kuko ibaruwa yiwe yarashoboye kuba ndende cyane. Uyu munsi rero turaganira ku ruhande rw'iwabo n'umugore kuko nabo baragize icyo babivugako. Umukobwa yavuze ati amaze gutaha iwabo, igihe umuhungu yamukatira rwose aranka ko badashobora kubana kubera inkwano, umukobwa yahise ataha iwabo. Umukobwa amaze gutaha iwabo ajya kubana n'ababyeyi biwe iwabo. Mugabo kubera ko umukobwa yakunda umuhungu cyane, byabaye ngombwa ko umukobwa ababara cyane, aranacagura n'iwabo nta kintu bamubwira ngo yumve kuko yabona ko ubuzima bwiwe burangiritse kuko bari bamwase uwo yakundaga bivanye n'imari. Umukobwa agerageza kuvugana n'ababyeyi biwe abereka neza yuko imari basaba ntabwo ariyo yubaka ahubwo hubaka urugo. Aragerageza kwinginga ababyeyi ababwira ati nimureke iyo mari musaba mumpe amahoro, mu by'ukuri ndabe yuko twabana n'uwo nakunze. Ariko ababyeyi kubera ko bakinira agateka k'umwana wabo kandi bakina ko n'umwana wabo ashobora gukobwa amahera, byabaye ngombwa yuko ababyeyi bamwankira bose. Ababyeyi nabo harageze aho babwira umukobwa bati mwana wacu urabizi neza yuko ari twe twakubyaye, mwana wacu urazi ibyo twakoresheje, mwana wacu baramuharurira ibintu byinshi cyane, twarakwigishije uhera mu mashuri y'intango, noneho warayarangije amashuri, ubwo n'uburyo bwose bwakora depanse twagukoreye ko ntizigira uko zingana kugira aho ungana gutyo. Nta mpamvu rero n'imwe yuko yatuma umugabo wawe atemera kugukwa kandi natwe twarakoze igikorwa mu gukorera. Umwana abwira ababyeyi ati ego me papa na mama, ndazi ko mwanyitayeho kandi bihagije,
ndazi ko mwandize kuko ni mwambyaye, ego ibyo byose ndabizi, ariko rero mu gihe byanse ko inkwano ishobora kuboneka kandi uwitwa ko yari kunywa yanavyanse, ivy'inkwano adashaka no kuvyumva mu mutwe, none tugire gutega abavyeyi? Ubwo ntimwandika nkagenda kubana n'uwo nakunze kuko we yashaka gusa ko abana n'umuhungu, kandi birumvikana ko umukobwa yarakunda cyane umuhungu. Abavyeyi baramuhitishamo baramubwira ati mwana wacu, nimba ari byo twakuvyaye, murabizi ko abavyeyi bafite ukuntu bavuga, nimba uzi neza ko ari twe twakuvyaye, mu by'ukuri ku ruhande rw'iwacu twifuza ko wova ngaha ku iteka, twifuza ko bogukwa, twifuza ko ibyo twifuza wobigendera ku mwana wacu, namba ari twe twakuvyaye. Ubundi bwoko niwumva neza ko uhitisha hawe, muhitisha hawe, mugabo twebwe nk'abavyeyi turahagaze nk'abavyeyi. Mu by'ukuri umukobwa ntibyageze ngaho, amaze kubona ko abavyeyi bananye cyane, ahitamo kubishyira mu muryango wiwe. Amaze kubishyira mu muryango wiwe, kuko murazi yuko umuryango atari papa na mama gusa, hariho uwundi muryango uba uri ku ruhande, umuryango uva kuri mama n'umuryango uva kuri papa. Neza na neza bose barakorana ku bw'ikibazo cy'uyo mukobwa. Bamaze gukorana ku bw'ikibazo cy'uyo mukobwa, kubera ko umugabo yanse kumukwa, biba ngombwa yuko umuryango buri muntu wese afata ijambo. Muri uyo muryango habonetse imigwi ibiri. Umugwi umwe waramushyigikira uyu mukobwa, uwundi mugwi ntabwo wamushyigikira, ahubwo washyigikira abavyeyi. Umugwi umwe wavuga ngo ni by'ukuri umukobwa nimba yakunze, babwiraga uyu mukobwa ati nimba yakunze, akumva neza ko uyu ari we mugabo yihebeye, akumva neza ko ari we akwiye kubana nawe, nta mpamvu n'imwe ihari yo kumukatira canke gutuma bavana n'uwo yikundiye, kandi yumva yuko afise urukundo ruhagije ku mugabo wiwe. Nimumureke umukobwa agende yubake urugo rwiwe. Umugabo niyumva neza yuko ari tayari, azoza kumukwa. Uwundi mugwi uvuga ngo nta mpamvu n'imwe yuko umukobwa yava ngaha batazanye inkwano. Urumva ko buri umugwi wavuga amajambo yawo. Habonetse umugwi ushigikira umuryango w'uyo mukobwa, haboneka uwundi mugwi ushigikira umuryango w'uyo muhungu kudatanga inkwano, ushigikira ko urwo rugo rwo kubakika. Bimaze kugenda gutyo, n'ubundi biboneka neza ko atanyishu itomo yahabaye aho hantu, kuko ijambo rya nyuma ryategerezwa gufata abavyeyi b'uyu mukobwa. Nibo bafise ijambo rya nyuma ryo kurekura ko umukobwa wabo ashobora kubana n'uyo muhungu canke ntibabane n'uyo muhungu. Urumva ijambo rya nyuma ritegerezwa gufata abavyeyi. Ubundi bamaze kubishyira mu muryango, haboneka imigwi ibiri, imwe ibashigikira ko babana, hakaca haboneka n'uyu wundi mugwi uvuga neza yuko inkwano itegerezwa gutangwa. Haciye haba ngombwa ko habamo aho hagati agacerere kandi gakomeye cyane. Mugabo nubwo agacerere kahabaye, umukobwa avuga ko jewe vyarushirijeho kumbabaza, kuko yari umuvyeyi, yari afite umwana w'amezi 3. Wumva ko yari akiri umuvyeyi, yari agisabwa kwitaho cyane n'umugabo wiwe, yari agisabwa ko bubana n'umugabo bakarera icyo kibondo cyabo. Noneho umugabo agiye kure yiwe, ikibondo agiye kukirera wenyine. Urumva ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Icyo nicyo cyashoboye gutuma umukobwa agira umubabaro n'agahinda kenshi, kandi kavanzemo n'urukundo rwinshi rw'ingene yashobora kuba akunda uyu mugabo wiwe.
Rero ubundi bwo bimaze kunanirana, bikiba ngombwa yuko umukobwa yicara iwabo kugera uno munsi zino saha umukobwa ntararonka inyishu yabuze icyo afata n'icyo areka kugira ngo arabe yuko ibintu byoheza bikagenda neza. Rero icyumviro ciwe abandanya akizana n'ubundi kuri mwebwe nka bene data mushobora kuba mubandanya kumufasha ivyiyumviro mugira icyo kandi mushobora kugira kumufasha. Kandi ubundi bwobwo inkuru yiwe ntigarukiye aha, ubundi irabandanya. Komenti zanyu nizo zikenewe kuri iyo yindi nkuru kugira ngo tuzobandanye tubashikiriza kugeraho inkuru yiwe aho irangirira. Murakoze cyane abaza kudukurikirana, Imana ibahezagire cyane, naho utaha, bye bye.